Ndabipfuriza umugoroba mwiza mwese nshuti banywanyi ibiganiro byacu muherereye hose hirya no hino ku isi ababana natwe kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Hano tubashikiriza amakuru n'ibiganiro bigezweho biba biravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Mwese ndabaramukije kandi ndabifuriza gukomeza kumererwa neza cyane mu makuru yo muri iri joro ryo kwa kabiri tariki 20 Myandagaro umwaka 2024, aho tugiye kugaruka ku makuru akomeye cyane, amakuru akomeje kugenda atuma abantu benshi bakomeza kugenda bibaza ku bintu bikomeje kugenda biragaragara. Mu masaha aheze rero nabagejejeho ikiganiro cyagarukaga ku bikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibyaje kugenda bikorwa na nyiricubahiro Evaristo Ndayishimiye. Gushika none hari ifoto iri kwirakwira ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana uyu mutegetsi arongoye kino gihugu cacu c'u Burundi ciza ari kumwe n'umwe mu bahoze ari abashoramari, ari abanyemari bakomeye mu gihugu c'u Rwanda, ariko nyuma y'uko yaratanguye gushinzwe ibyaha bigiye bitandukanye byo muri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 akaza guhunga, akaba yoje kugaragara hari kumwe na nyiricubahiro Evaristo Ndayishimiye. Abantu benshi rero baje kugenda bibaza ibintu bigiye bitandukanye, bibaza niba yaba atanguye nawe kugenda yifashisha abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda nk'uko Perezida Tshisekedi yakomeje kugenda arabigenza, ndetse abandi banibaza niba koko agiye gutangura gukora nk'ibyo yasezeranye na Tshisekedi byo kugerageza kuzavanaho ubutegetsi buri mu Rwanda. Ibi byose kandi n'ibindi bikomeje kugenda bigaragara byaje kugenda bituma harimo n'abategetsi hano mu gihugu cy'u Rwanda bongera kugaruka ku ngingo igendanye igendanye n'ibyo kugarura ndetse by'umwihariko no kubungabunga amahoro n'ituze muri ico gihugu cy'u Rwanda. Turagaruka kuri izo nkuru zose, tugaruke ku byatangajwe n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Madamu Yolande Makoro, aho yaje kugenda hagaruka ku bikomeje kugenda bivugwa ndetse agaruka ku makuru agendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Muraza kunyemerera kandi ngaruke ku yandi makuru akomeye cyane yakomeje kugenda aravugwa, aho by'umwihariko turaza kwibanda ku mutekano ukomeje kugenda urazamba umunsi ku munsi hano mu gihugu cacu c'u Burundi, nyuma y'uko abantu bakomeje kugenda banyuruzwa mu buryo butigeze bubaho, ndetse abandi bakaba barimo baragenda bicwa. Byose ariko bikaba birashinzwa urubyiruko rubarizwa mu mbonerakure rusanzwe by'umwihariko rubarizwa mu mugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD. Mu gihugu c'u Rwanda biravugwa yuko u Rwanda rwaba rwarungitse abandi basoda barimo abapolisi n'abasirikare mu gihugu ca Mozambique, mu bice nyine mu ntara ya Cabo Delgado, mu bice bya Mocimbo da Praia, nk'uko amakuru akomeza kugenda by'umwihariko abigaragaza cange nk'uko bikomeje kugenda bivugwa. Nyuma y'uko rero by'umwihariko ingabo zo muri SADC zishobora gutangura gutaha vuba ahangaha, ubu noneho rero muri Cabo Delgado u Rwanda akaba ari rwo rusanzwe runafiseyo abasirikare, ndetse binavuga ko u Rwanda rwakozeyo akazi gakomeye cyane. Perezida Tshisekedi yagize ibindi avuga rero nyuma y'uko bitangajwe ko yashakaga kwivugana mugenzi we wahoze arongoye icyo gihugu yanagiye ku butegetsi asimbura uzwi nka Joseph Kabila, nyuma y'uko inama aherutse kwitabira by'umwihariko muri Zimbabwe nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa, inama y'abanyamuryango ba SADC. Byagaragaye yuko bwana Tshisekedi yagerageje kuba yogana itsinda rikomeye cyane rya bamwe mu bashinzwe itohoza cyangwa se mu nzego z'iperereza za Kongo bashakaga kwivugana uwo mutegetsi nyine wari uri muri icyo gihugu, ariko kandi bamwe mu bayobozi bo muri icyo gihugu cya Zimbabwe bakaza kugenda bahaba ndetse bagacinga akaboko nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Bwana Tshisekedi rero hari ico yamaze kugenda avuga kuri ibyo byaha byose byariko bimushinza cyangwa se byariko bimuri hejuru. Ikaze kuri mwese rero murereye hose hirya no hino ku isi, reka mbifurize kumererwa neza cyane kandi mbifurize amahoro y'Imana cyane, mbabwira ngo mwese tubahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu, aho by'umwihariko tugiye kurebera hamwe ayo makuru yose akomeje kugenda avugwa. Turi ku mugoroba wo kuri wa kabiri, mwese ndabahaye ikaze abadukurikira bari mu gihugu cacu cy'u Rwanda, mu gihugu abari dukurikira mu gihugu cy'u Rwanda, abadukurikira muri mu gihugu cacu cy'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye, mbifurize kumererwa neza. Bari muri Kongo, Kenya, Tanzania ndetse na Uganda ndabifuriza kumererwa neza cyane.
abadukurikira muri ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mwese tubifurije kumererwa neza cyane kandi turabahaye ikaze mu biganiro byacu. Amakuru yacu reka tuyatangurire nga muri kino gihugu cy'u Burundi rero ahakomeje kugenda havugwa ibintu bigiye bitandukanye. Ifoto iriko irakwiragira ku mbuga ngurukana bumenyi iri kwirerekana umwe mu batavuga rumwe n'umutegetsi bw'u Rwanda yifotoranyije na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Rero by'umwariko ikomeje kugenda ica ibintu, ndetse by'umwariko nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, bamwe mu bakomeje kugenda bavuga ibingibi by'umwariko baravuga yuko iyi foto yoba yaramaze kugenda inafatirwa neza mu biro by'umukuru w'igihugu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Bamwe banavuga yuko rero yoba yatanguye umugambi wo gushaka gushyira mu ngiro ibikorwa yamaze igihe arahiga na mugenzi wiwe wa Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo byo gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Kuko bikomeje kugenda kandi bitangazwa, General Neva nawe amaze igihe acumbikiye imigwi igiye itandukanye n'imihari igiye itandukanye ngo yo bishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Iyi foto rero ikomeje kugenda igaragara, by'umwariko yoje kugenda iraca ibintu, ndetse gushika none bamwe batanguye kugenda bayibazaho ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hari n'abadatinya kugaragaza neza yuko by'umwariko yoba yaramaze gutera ikirenge mu ca Tshisekedi ukomeje kugenda arashakisha abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda mugira ngo abashe kuba yobatera inkunga. Ni ifoto rero nk'uko bigaragara yafatiwe mu cumba gikomeye cyane kirimo amadarapo y'u Burundi ndetse n'ay'ibindi bihugu, ariko kandi hakaba hari hanarimo by'umwariko ifoto ya nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Bose kandi bariko baratwenga ubona yuko baryohewe n'ibiganiro babashije kuba bogirana hagati y'impande zombi canga se hagati yabo bwite. Ibi byatumye rero bamwe mu bakoresha imbuga ngurukana bumenyi bakomeza kugenda bibaza icyo bakihishe, by'umwariko icyabacihishe inyuma y'ibyo byose. Nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, hari n'abatanze ibitekerezo bigiye bitandukanye, ndetse abandi bakomeza kugenda banabinenga. Iyi foto rero yatanguye kugenda igaragara ku munsi w'ejo kuwa mbere itariki 19 Myandagaro umwaka wa 2024, nibwo nyine iyo foto yatanguye kugenda icicikana ku mbuga ngurukana bumenyi. Abantu batanguye kugenda bayitanga ibitekerezo bagiye batandukanye, maze umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Burundi avuga yuko ayuri umugambi wateguwe na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye mu rwego rwo kugira ngo abashe by'umwariko kuba yoshira mu kaga igihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe yagerageje kuba yofunga imipaka yose imuhuza n'igihugu cy'u Rwanda yarayugaye, ariko kandi u Rwanda ruramureka. Ndetse gushika none amakuru adusumira avuga yuko uyu mutegetsi yatanguye n'ibikorwa byo kwicuza, ariko kandi ngakaba atanguye kugenda yifashisha cyangwa se agerageza gukorana n'abatavuga rumwe na leta ya Kigali. Majambere Silas nk'ibisanzwe yarasanzwe ari umunyemari wa mbere, umunyemari by'umwariko mbere ya jenoside yakorewe abatutsi, nk'uko bikomeza kugenda bigaragara mu mateka yiwe mbere yo guhunga u Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1990, ubwo by'umwariko yaratanguye gushinzwa gutera inkunga inkotanyi zarirukaga gutera igihugu cy'u Rwanda. Icyo gihe rero by'umwariko bamwe mu bantu bariho, ndetse bamwe baranabyibuka dore yuko ari vuba ahangaha cyane. Icakora amakuru akomeza kugenda aratera impungenge n'uburyo uyu mugabo yongeye kugenda agaragara by'umwariko ari kumwe n'uyu Evariste Ndayishimiye. Uyu mutegetsi asanzwe arongoye igihugu cy'u Burundi rero by'umwariko benshi bamuhuriza kuba yarifatanyije na nyiricubahiro urongora igihugu ca Kongo Tshisekedi, bakaba barishize hamwe mu rwego rwo kugira ngo rero bazabashe kuba botera igihugu cy'u Rwanda. Ariko kandi amakuru dufise nuko nyuma y'uko iki gihugu cy'u Burundi cyatangiriye kurungika abasirikare nga muri Kongo by'umwariko bisa naho naco bwacyo ngo cikururiye abanzi batabarika haba ku mpande zigiye zitandukanye. Amakuru dufise rero avuga yuko ngo Evariste Ndayishimiye ahora afise ubwoba bwinshi, ndetse n'abanyagihugu namwe mu bategetsi bafatanyije kurongora iki gihugu cy'u Burundi yuko igihe cyose ngazaba akiri gutera inkunga igisirikare cya Kongo ngo afise ibyago byinshi cyane byo kuba yozahura n'akaga gakomeye cyane. Ku ikubitiro rero by'umwariko ngo imihari baba barimo kurwanya nga muri Kongo baba bafise ubwoba bw'uko nayo ubwayo ishobora kuziteranya n'igwanya ubutegetsi bw'u Burundi, ubundi bakamushyiraho igitero cy'umuriro, ndetse bakaba bamusuka umuriro akaba yihura n'akaga gakomeye cyane.
akaba ariyo mpamvu rero akomeza kugenda yifashisha abantu hirya no hino bagiye batandukanye. Ifoto ye rero ari kumwe ifoto y'uwo mugabo navuze haruguru ari kumwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, by'umwihariko bigaragara ko yafatiwe mu biro by'uyu mukuru w'igihugu mu gihugu cy'u Burundi, ikomeje kugenda iribazwaho. Benshi bibaza ico yoba yaje kumera mu gihugu cy'u Burundi, niba yaba yaje kuba iyo hashora imari cyangwa se yaba afise ibindi byamuzanye bijyanye na politike ndetse n'ibigendanye no guhungabanya umutekano w'u Rwanda, bijyanye no kuba rero kuva mu mpera z'umwaka uheze Uburundi budacana uwaka n'igihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu ngubu rero abakoresha imbuga ngurukana bumenyi, abategetsi bagiye batandukanye bakomeje kugenda bibaza ico bacabaye cyajyanye nyene uriya muhegwe ngaho mu gihugu cy'u Burundi. Kugeza ubu ngubu rero haribazwa niba uyu Sirasi Majambere yoba yajyanywe mu Burundi n'ubundi muri gahunda zo gushora imari muri icyo gihugu, cyangwa se hari n'abakomeje kugenda bavuga ko yoba yajyanywe muri icyo gihugu mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yotanga inkunga ku mihari igiye itandukanye isanzwe ibarizwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi ifise gahunda yo kuba yohungabanya umutekano w'u Rwanda. Benshi banibaza niba bwoba ari ubushuti cyangwa se niba Gitega yoba yesemo kumwegereza ngo ayifashe n'ubundi mu mugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye rero asanzwe anahuriyeho na mugenzi wiwe wa Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse n'abandi bagiye batandukanye biganjemo abahoze ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bakaba batakibarizwamo cyane cyane bituruka kutavuga rumwe na leta cyangwa se kuba babarizwa mu mihari igiye itandukanye ibishaka kuzongera gushyira u Rwanda mu kaga. Ariko ibi ngibi leta y'u Rwanda ikomeza kugenda ivuga yuko yiteguye guhangana nabyo ndetse yiteguye guhangana na buri umwe wese witeguye kuba yoshubiza u Rwanda mu bihe byaheze. Abakuru b'ibihugu byombi rero umwaka uheze bemeje ko bahuriye ku mugambi wo gukuraho ubutegetsi buriho ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse bwana Tshisekedi we yavuze yuko yiteguye kuzarasa u Rwanda, ndetse kuva icyo gihe Tshisekedi rero yatangiye kwiyegereza bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bagiye batandukanye. Ariko kandi kugeza ubu ngubu aba bategetsi bombi bakaba banahuriye kuri gahunda yo kugerageza, by'umwihariko bakaba bahuriye kuri gahunda yo kugerageza gukorana n'imihari igiye itandukanye cyane nka FDLR igizwe n'abasize barakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ariko kandi gushika none nubwo bimeze bityo bwana Tshisekedi arasa n'umuntu uri mu mazi abira usanzwe ngo arongoye icyo gihugu ca Kongo. Mu minsi iheze rero by'umwihariko ubwo yari mu gihugu ca Zimbabwe yari yitabiriye inama ikomeye cyane, yari yitabiriye n'abandi bategetsi bagiye batandukanye babarizwa muri SADC bagiyaga ku bibazo bigendanye n'umutekano n'ubukungu bwo muri uwo muryango. Bivugwa ko rero bwana Tshisekedi yoba yaratwaye itsinda ry'abajejwe iperereza ngo boshakaga guperereza aho Joseph Kabila aho zarongoye icyo gihugu ca Kongo yoba aherereye mu rwego rwo kugira ngo bamwivugane. Bivugwa yuko rero uyu mugabo yoba yarashyizwe ku isoko maze atangura guhigwa bukwara. Hicakora Imana yacinze akaboko ntibabasha kuba boronka aho bari bari, bigendanye no kuba inzego z'umutekano zo muri Zimbabwe nazo zorakoze akazi gakomeye cyane. Aya ni amakuru yatangajwe n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye binakomeye cyane hirya no hino ku isi, birimo nka Daily Monitor ndetse na La Figaro, Le Monde n'ibindi bitangazamakuru birimo nka televiziyo ya France 24 y'Abafaransa n'ibindi bikomeye cyane birimo nka African Intelligence. Byose bihuriza ko kuba Tshisekedi yarari mu mugambi ukomeye cyane, aho yajyanye itsinda rya bamwe mu nzobere zikomeye cyane z'abaperereza cyangwa se z'abashinzwe iperereza ngaha muri Kongo mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba bo kwivugana Joseph Kabila. Nyuma y'uko rero izi nkuru zikomeje kugenda ziravugwa ndetse zigacicikana cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, bamwe rero batanguye kugenda bibaza impamvu Tshisekedi yoba yaratanguye gutekereza gutyo. Ariko kandi amakuru dufise nuko hari ibyo by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda bigaragara nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, hari amakuru yamaze kugenda ashyirwa ahagaragara y'iby'uyu mutegetsi nawe yoba yamaze kugenda ashira ahagaragara ku bigendanye n'umucyo nyine cyangwa se ku bigendanye n'ibyo bibazo byose nk'uko bikomeje kugenda bigaragara nyuma y'uko abantu bakomeje kugenda bamwibasira. Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yagize ibindi avuga rero nyuma y'uko bitangajwe ko yarashaka kwivugana Joseph Kabila yagiye ku butegetsi
kumusimbura mu mwaka wa 2017 nkuko amakuru adusumira akomeza kugenda atugera bivuga. Ubusanzwe bari abanywanyi ariko byaje kugaragara yuko nyine baje gucana uwaka, aho uyu mutegetsi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yakomeje kugenda amushinja yuko ari umwe mu bantu bakomeje kugenda batera inkunga banakorana byafi n'umuhari wa M23 ukomeje kugenda uramubiza icyuya. Ahanini kandi anabishingira ku kuba Joseph Kabila yarabaye perezida by'umwihariko, ariko kandi akaba yarafise abayobozi bakomakomeye barimo nka Colonel Nangaa wahoze arongoye umugwi ushinzwe gutegura amatora hano muri Kongo uzwi nka Seni. Gushitsa ubu ngubu akaba ari uwo mugabo nyine akaba ari nawe washinze AFC ibarizwamo M23. Gushika none rero bwana Tshisekedi yagerageje kugenda ashaka kwivugana bamwe muri abo bayobozi ariko ntivyomuhira, ndetse binavuga ko yarafise gahunda yo kwivugana nyine uyu Joseph Kabila, ariko ntiyabasha kuba yobigeraho. Akoresheje imbuga ngurukana bumenyi rero umukuru w'igihugu ca Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo yongeye gushimangira ko Joseph Kabila wahoze ari perezida w'ico gihugu atera inkunga AFC ibarizwamo umuhari wa M23. Harashize rero amasaha nka 15 bitangajwe yuko igihugu ca Zimbabwe caburizemo umugambi wa leta ya Kinshasa wo kwivugana Joseph Kabila ndetse na General John Numbi wahoze ari arongoye igipolisi canga muri Kongo, bose bakaba batakivuga rumwe canke badacana uwaka n'uyu mutegetsi ndetse n'ico gihugu ca Kongo. Kwa gatanu w'icumweru giheze rero nibwo iharare muri Zimbabwe, muri icyo gihugu nyine cya Zimbabwe hari hateraniye inama y'umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Amajepfo uzwi nka SADC. Tshisekedi nawe rero nk'umunyamuryango ukomeye cyane muri uyu muryango wa SADC yari yitabiriye iyi nama igira iya 44, aho amakuru dufise yaranafise gahunda yo kuganiriza abategetsi b'icyo gihugu mu rwego rwo kugira ngo nyine n'abategetsi bari muri uwo muryango kugira ngo bakomeze kumutera inkunga mu bikorwa byo guhangana n'umuhari wa M23, cyane yuko nyine uyu muryango wa SADC wamuhereje abasirikare baturutse mu bihugu nka Tanzania ndetse na Afrika y'Epfo ndetse na Malawi. Nkuko rero byavuzwe mu kwitabira kwa Chilombo ngo yari yazanye n'itsinda rigwiriyemo abasirikare bakora mu ishami rishinzwe iperereza, aho ryari rigizwe n'abantu bashika kuri 34, ariko aya makuru akavuga yuko iri tsinda ryarimo ryiyita abacuruzi. Nkuko bikomeje kugenda bigaragara, iri tsinda rero ngo ryacumbitse mu mahoteli ashika kuri 3, kandi ngo akaba yari hafi yaho abo ryahigaga bari bacumbitse. Iri tsinda ngo ryahinduranyaga imodoka cyane ubwo by'umwihariko ryari ririmo gushakisha uko by'umwihariko ryakwivugana Joseph Kabila, ariko ngo uyu mugambi uza kwikomwa imbere n'igisirikare cy'igihugu cy'iki gihugu ca Zimbabwe. Kimweho rero ngo nta byinshi byatangajwe bigaragaza amayeri abanyazimbabwe bakoresheje mu gupfubya uwo mugambi wa Tshisekedi wo kwica Joseph Kabila ndetse na John Numbi wahoze arongoye igipolisi ca Kongo. Mu gihe amakuru kandi yaramaze gusakazwa ku mbuga ngurukana bumenyi kuva ku munsi w'ejo hashize ku itariki 19 Myandagaro umwaka wa 2024, Perezida Félix Tshisekedi wa Kongo kuri wa kabiri yahise atangaza anashimangira ko umutera nkunga ukomeye w'ihuriro rya AFC ari bwana Joseph Kabila. Yagize ati nukuri kandi mbivuga mbizi neza, Kabila niwe mutera nkunga ukomeye cyane wa AFC. Bwana Tshisekedi yongeye gutangaza ibingibi mu gihe rero mu minsi ya vuba ahangaha yagiye yumvikana ari gushinza Joseph Kabila gukorana byafi n'umutwe wa AFC ya Colonel Nangaa. Bwa mbere rero Tshisekedi abivuga yabitangaje ubwo yari ari Brussels mu gihugu cy'Ububirigi, ni mu gihe kandi yasohokaga ibitaro by'umwihariko yari amazemo ibyumweru bishika kuri 3 abigwajwemo, aho yagize ati turabizi neza yuko Joseph Kabila ari mu batera inkunga abagwanya ubutegetsi bwacu, sibyo gukekeranya, oya numwe mu babarizwa muri M23. Uyu mugabo rero bivugwa yuko yoba agirira ubwoba cyane bwinshi cyane uyu Joseph Kabila yasimbuye ku butegetsi, ngo dore yuko atekereza yuko yoba afise gahunda ndetse n'umugambi ukomeye cyane wo kuba yozaza akamukura ku butegetsi. Ariko kandi bamwe mu banyagihugu nga muri Kongo bavuga yuko bifuza yuko Joseph Kabila yogaruka ku butegetsi, aho kugira ngo Kongo ikomeze kugenda iyobogwa uko iyobogwa guca, cyangwa se ikomeze kugenda igaragara nk'uko igaragara gutya.
Itsinda ry'abasirikare bo mu ngabo z'u Rwanda ndetse n'abapolisi na polisi y'ico gihugu kuri uyu wa kabiri bahagurutse i Kigali berekeza mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique mu bice vya Musimbo da Praia aho bagiye mu bikorwa vyo kugarura amahoro n'ituze. Izi ngabo ndetse n'abapolisi mbere yo guhaguruka rero ku kibuga cy'indege mpuzamahanga ca Kigali Kanombe babanje guhabwa impanuro n'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi wari kumwe n'umuyobozi mukuru wungirije wa polisi y'u Rwanda wungirije wa polisi y'u Rwanda ushinzwe ibikorwa CP Vincent B Sano. Major General Nyakarundi yabasabye kuzarangwa n'imyitwarire myiza ndetse no gukomeza akazi keza kakozwe mu gihe cy'imyaka ishika kuri 3. nawe CP Sano abasaba gukorera hamwe ndetse no kwirinda amakosa ashobora gusiga icyasha isura y'u Rwanda nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ingabo n'abapolisi boherejwe muri Mozambique basimbuye rero bagenzi babo bari baroherejwe mu mwaka uheze. Izi ngabo ziyobowe na Major General Emi Ruvusha ugiye gukorera mu ntara ya agiye gukorera mu ngata rero Major General Alexis Kagame nk'uko biriko bitangazwa. Muri Nyakanga umwaka wa 2021 rero nibwo u Rwanda rwatangiye kurungika ingabo muri ico gihugu ca Mozambique nk'uko amakuru akomeza kugenda adusumira. Mu myaka ishika kuri 3 izi ngabo zihamaze rero zashoboye kwirukana ibyihebeye byo mu mutwe wa Al-Sunna wa Jama by'umwariko mu bice bigiye bitandukanye bya Cabo Delgado by'umwariko mu turere twa Musimbo da Praia ndetse na Palama. Umusanzu rero wa RDF ifatanyije n'ingabo za Mozambique watumye ibihumbi by'abaturage bari baravuye mu byabo babasha kuba bogaruka mu gihugu cabo, ndetse kushika none RDF bivugwa yuko yo biri kwiratanga imyitozo kabuhariwe karabutaka ku ngabo za Mozambique mu rwego kugira ngo igihe izaba itakibarizwa kuri ubwo butaka bwa Mozambique bazabashe nabo bwabo kuba bo kwigwanaho cyangwa se bazabashe kuba bo kwirengera nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ariko kandi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa, abaturage benshi muri Mozambique bakomeje kugenda bagaragaza neza ko bishimiye uburyo ingabo z'u Rwanda zabafashije, ndetse gushika none bavuga yuko mu gihe ingabo z'u Rwanda zoba zaravuye muri icyo gikorwa ngo nabo bazosubira mu buhungiro. Ingabo z'u Rwanda usibye ibikorwa bigendanye no kugarura amahoro n'ituze muri ibyo bice ndetse n'andi hose ku isi zibarizwa zirangwa n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye birimo iby'urukundo, kubakira abatishoboye ndetse no kubaka ibikorwa bigiye bitandukanye, ibikorwa remezo, ubuvuzi ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bibarizwa muri RDF. Ibi byose bituma rero RDF ingabo z'u Rwanda ziba intangarugero ku ruhando mpuzamahanga, aho by'umwihariko benshi bazifatiraho urugero bigendanye n'uburyo zikora zikanakorera hamwe, zikarangwa na discipline ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Ndabashimiye mwese kandi abanywanyi b'ibiganiro byacu muherereye hirya no hino ku isi, mukomeze kugira ibihe byiza, tongere gusubira mu masaha ari imbere.